rero aya abanyabwenge b'inyenyeri bamaze kumva ijambo umwami ababwiye, bamaze kumva ngo iry'umwami, niko twabonye muri kiriya kiganiro cyarenganye, ngo baca barahaguruka, baca bagenda kurondera aho uwo mwami w'abayuda yavukiye, ngo barabaririkiza, baraperereza, bararondera mpaka batoye ahantu yavukiye. Imana yacu nihimbazwe. Ibyabaye icyo gihe bamaze gutora ahantu yavukiye ntawo bigaruka ko. Muzora kijya kiganiro cyarenganye kajya gace ka 4 kavuga ngo umumarayika aburira abanyabwenge b'inyenyeri, muzobona ibyabaye ntitwobigaruka ko, iby'ingene bamushikaniye amashikanwa, izahabu, isenga n'imibavu n'ibindi, ibyo ntitwobigaruka ko. Imana yacu nidutabare. Aya magambo rero twasomye yatubwiye ngo ba banyabwenge b'inyenyeri bamaze gusubira iwabo, bamaze gutaha bagasubira iwabo baciye mu yindi nzira, nk'uko babwiwe n'umumarayika mu nzozi, akababwira ngo nimwisubire iwanyu. Ni nkaho novuga ngo umumarayika yarabashimiye, arababwira ati mwebwe muragahezagirwa n'Imana nkorera, icyo mwakoze n'ikintu cy'amateka kizandikwa mu bitabo, n'abazoza mu rungano rwo hanyuma mu bihe by'iherezo bazosoma ibyo mwakoze, bazokwigira ku byo mwakoze. Namwe ndaba amakomantere atandukanye berekana ingene aba banyabwenge b'inyenyeri babaye akarorero keza mu bijyanye no kuninahaza Imana, mu bijyanye no guha icyubahiro Imana, mu bijyanye no gutanga no guhereza Imana, tukayishikarira ibyacu, tukajya ku byo yaduhaye, kandi tukayiha amashikanwa adasanzwe, amashikanwa y'agaciro. Twarabonye muri iki kiganiro ahantu bavuga yuko aba banyabwenge b'inyenyeri bashikaniye Yesu ibintu bitatu bikuru bikomeye cyane bihambaye, ngo byipfuzwa n'ubwo ngo na bose muri buriya bwami bwigeze gukoloniza Abisirayeli, kuko twabivuzemo yuko ubwami bw'Abaperesi n'ingoma y'i Babuloni bigeze gukoloniza aba Bayuda, Abisirayeli imyaka 70 yose. Ibyo nitwo bigaruka ko rero ngo ibi bintu bashikaniye Yesu byari ibintu by'agaciro, ibintu bihambaye umuntu uwo ari we wese yipfuza. Nibaza muri kino gihe cyacu, mu gihugu cyacu, ngira ngo nk'inzahabu n'iz'abantu kumbure ngira ngo borondera bohurumbira, ariko imibavu n'isenga kumbure sinzi, ariko inzahabu ndakeka kuko inoro ni hatari. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo tuno munsi. Rero no kuvuga ngo ni nkaho umumarayika yabashimiye ati mwebwe mwanditse amateka, ari mwakoze ikintu kitabyibagirwa. Imana umuremyi w'ijuru n'isi abahezagire, muragahezagirwa na rugira byose, mwagize neza, nimwisubirire iwanyu. Rero nimurinde gusubiza hariya, kubera yuko ibwami hariho umugambi wo kwica uyu mwana yavutse. Imana yacu nidutabare. Hashobora kuba n'ayandi majambo kumbura umumarayika yababwiye. Rero ngo bane banyabwenge b'inyenyeri bamaze kwisubirira iwabo, bamaze kugenda ngo badasubije ibwami, hanyuma rero bagiye kumbure bageze iyo bataha iwabo. Twabonye ko ari urugendo bagenze hafi iminsi 30. Ibyo byose twabibonye mu kiganiro cyarenganye ko bagiye ibirometero bishika hafi 700 mu minsi 30, aho ku munsi bagenda hafi ibirometero 25 baje gushengerera Yesu i Betelehemu aho yavukiye. Rero ngo bamaze kwisubirirayo bagiye, ngo umumarayika rero w'umwami Imana waca yiyereka Yosefu mu nzozi, amubwira guhungisha umwana na nyina, kubera yuko hariho umugambi mubi ugayitse Herode afise wo kugandagura uwo mwami w'Abayuda yavutse.
umumarayika ataraza yereka Yosefu aramubwira ati wewe rero haguruka uhungishe umwana na nyina, kuko hari umugambi ugayitse wo kugandagura umwami w'Abayuda yavutse. Imana yatumye dutabare. Yosefu rero kuko yubaha Imana, twarabonye mu biganiro byarenganye muri kariya gace ka kabiri, igihe umumarayika yaza akabwira Yosefu ibijyanye n'inda Mariya fiyanse wiwe afise. Rero twabonye ngo yubaha Imana, atagomba gutirigana mu byagezwe n'Imana. Yari umusenzi, yari umukozi w'Imana, yari yarigishije icyo cyo kubaha Imana ko ariryo tanguriro ry'ubwenge. Rero Yosefu ngo kubera ko nawe yubaha Imana, Imana yavuga rimwe we bakumva kabiri. Akibyumva Yosefu muri iryo joro nyene aca arahaguruka ahungisha umwana na nyina amujana muri Egiputa, igihugu cyo muri Afurika yacu. Imana yacu nihimbazwe. Ni nkaho rero Yosefu yavuga ngo ejo bundi narahatswe kubengera mu mpisho umusheri wanje Mariya, ndamuhora yuko nabonye afise imbanyi, ariko iyo mbanyi nkaba ntazi ibyayo, kandi twari twimije kugira mariage. Uribaza nkabona afise imbanyi ntazi iyo yayikuye, kandi twamaze gusohora ama invitation ya mariage. Ejo bundi rero narahatswe kumubengera mu mpisho kuko ntari nzi ibyo ari byo, kuko ntari nzi iby'iyo mbanyi. Ariko ubu ko namaze kumenya umugambi w'Imana, ko namaze kumenya ko Imana yamaramaje gushitsa umugambi wayo mu isi, ko namaze kumenya ko Imana yamaramaje gushitsa umugambi w'agakiza wo gucungura ubwoko bwacu bwose iyo buva bukagera, iciye muri couple yacu, iciye mu rugo rwacu, iciye mu muryango wanje. Ko namaze kubimenya, ubu hose bya bindi nahatse kudekona ejo bundi, erega ejo bundi narahatse kujaganya, ejo bundi narahatse gusarisha, ejo bundi narahatse kumubengera mu mpisho, n'ingene namukunda, n'ingene namubabaye, n'ingene twaba twibaniye neza, nkababazwa nuko mbonye kumengo yoba yamemukiye. Ejo bundi narahatse kudekona, ariko ubu rero ubu ko namaze kumenya umugambi w'Imana, ko namaze kumenya ikiriko kiraja imbere, nta mpamvu yo kugotwa mu ikorosi. Hamwe nogotwa mu ikorosi nohava ngongwa, hamwe nogotwa mu ikorosi uyu mwami yohava yicwa, hamwe nogotwa mu ikorosi ibyoba ejo nobibazwa, nobikurikiranwako. Nta mpamvu yo kugotwa rero, ko namaze kumenya ikigo kiraja imbere, nta mpamvu yo kuzetera, nta mpamvu yo kwikwega nk'umusiba. Ko namaze kumenya, nkaba numvise kandi ibyo mbwiwe, reka nce ngenda ndabishire mu ngiro. Atarahaguruka atajana rero Mariya aramuhungisha nk'uko yabwiwe, amujana muri Egiputa. Imana yacu nihimbazwe.